Mchezo wa ndani muri CNDD-FDD, ibihangange muri CNDD-FDD, amabanga mwanyegejwe n'ibindi vyinshi cane bivugwa muri CNDD-FDD, amakuru yo mwibanga n'ibindi vyose bivugwa muri politike n'abategetsi bakomeye mu gihugu. Ndabaramukije mwese n'abakaze mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV. N'umwanya wa yagezweko ariko aragarukwako cane. Mchezo wa ndani. Ijambo mchezo wa ndani ni ijambo ryinjiye mu mvugo ya politike mu Burundi kuva muri Ndamukiza 2015. Ico gihe ryakoreshejwe na Leonidas Hatungimana, yari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Uko Hatungimana yarikoresheje siko benshi barikoresha muri kino gihe. Ubu risigaye risigura igihushane cico ryasigura mu ntango. Wo kwibaza ico mchezo wa ndani vyasigura mu ntango. Kuwa 17 Ndamukiza 2015, imigambwe ihurikiye muri Muvoma Arusha yaratunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muvoma Arusha yarigizwe n'imigambwe yo mu runani ADC ikibiri, hongeweko Frodebu nyakuri ya Dr. Jean Minani be n'abanywanyi ba CNDD-FDD bari baherutse kwiyamiriza ikiringo ca gatatu, baca bitwa abafronderi kubera ko Perezida Nkurunziza atari bwatangaze icese ko azokwitoza. Abo mu mashirahamwe yigenga ntibitavye iyo myiyerekano. Imyiyerekano yaramaze nk'iminota 30 mu gisagara ca Bujumbura. Abapolisi baca barayishwiragiza, barahanahagarika bamwe mu bayitavye. Naho imyiyerekano yo itari kiriko iraboneka, abanyagihugu bo bavuze ko iriko irabandanya. Niho kuri RPA babaza Leonidas Hatungimana, umwe mu ndongozi z'abafronderi, aho imyiyerekano iriko irabera. Nawe aca arasigura ko igikorwa gikomeye bariko bagikorera muri CNDD-FDD nyene, ariho yaca avuga ko bariko bakora ico bita mchezo wa ndani. Ico gihe we yariko asigura ko bariko barwanira mu butegetsi nyene. Ni ukuvuga ko hariho benshi bariko barwanya ubutegetsi baburimwo. Yashaka kwerekana ko iruhande y'ibikorwa biboneka vyariko biravurwa, hariho ibindi vyariko bikorwa mu mpisho bikabera mu bagize CNDD-FDD gusa. Kandi nivyo mu nyuma harabonetse ibindi vyinshi, nk'ihunga ry'indongozi zo hejuru zica ziriyamiriza amabi ubutegetsi bwariko burakorera abanyagihugu. Muri kino gihe mchezo wa ndani isigaye ikoreshwa gute? Aho hari abasirikare bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza bikanka kuwa 13 z'ukwezi kwa gatanu 2015, hari abagerageje kwigisha ko iryo tembagazwa ryari ryateguwe na Nkurunziza ubwiwe kugira aronke ahahera ngo ahagarike imyiyerekano y'abanyagihugu. Kubera muri uwo mugambi harimwo intwazangabo nyinshi zahoze zirwana muri CNDD-FDD, hari abashatse kubatako umwikomo, ariko intumbero nyamukuru yari iyo gucanishamwo abiyamirije ikiringo ca gatatu ngo binubane. Ni naho vyahereye iryo jambo mchezo wa ndani rica rikoreshwa nk'uruyeri ubutegetsi bukoresha mu guhenda abatabushigikiye, bukabereka ko hari impinduka buriko burategura kandi atari vyo, canke bukerekana ko hariho abariko baryana, bukerekana ko hariho abariko bararyana atari vyo kugira busamaze abantu, canke bakadukana ikibazo kitariho abantu bakakijako, kumbe ubutegetsi buriko bukora ibindi. Ni gutyo hariho nk'abantu amatati ya Ndayishimiye na Bunyoni bayita mchezo wa ndani. Ivyo kutumvikana kwa Ndayishimiye na Ndikuriyo navyo nyene bavyita mchezo wa ndani. Niyihe mchezo wa ndani izosigara? Biragoye kumenya
muri izo mchezo wa ndani zibiri yizogumana ikibanza. Mchezo wa ndani yo kwa Leonidas Hatungimana isigura intambara yabo mu nzu, aho mu butegetsi bwo nyene habonekamwo abategetsi batabwemera maze bakabwinyegezamwo bakaburwanya baburimwo. Mchezo wa ndani y'ubu nayo ivuga uruyeri rw'ubutegetsi ruhenda abanyagihugu ngo hariho impinduka ziri mu nzira kandi ataziriho. Ibi bintu warubiziga mu nywanyi wacu ku bwawe insiguro nziza ya mchezo wa ndani ni iyihe muri izo zibiri? Uruyeri rw'ubutegetsi buhenda abanyagihugu canke amayeri y'abarwanya ubutegetsi baburimwo? Leonidas Hatungimana batazira tutotre n'umwe mu ntwazangabo za mbere mu rugamba rwa FDD. Yarigeze kuba arongoye akarere ka gisirikare region militaire. Abo bagendanye bamuvuga ko yari umusirikare arinda cane, bamuvuga kandi ko yari umusirikare adatinya kuvuga ico yiyumvira, abonye akarenganyo no mu muhari atatinya kukerekana. Ivyo ntivyamuhaye amahirwe kubera yavuye acirwa urubanza rwo gupfa, aranamara iminsi yahambwe ahagaze kandi akanura. Ivyamuviriyemwo ingwara mbi cane mu kuboko, mu nyuma yarahawe imbabazi arakira urwo rupfu rubabaje. Abarundi benshi bamenye cane Leonidas Hatungimana ari umuvugizi wa Perezida Nkurunziza. Muri 2012 Leonidas Hatungimana yaravuzwe mu bashobora gusubirira Reverien Ndikuriyo mu burongozi bwa CNDD-FDD, ariko kwa kuvuga ukuri kwiwe ni kwabimwemereye. Muri 2012 mwibanga Leonidas Hatungimana yarandikiye Perezida Nkurunziza urwandiko rumwereka ko ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha atamwemerera kwitoza ubwa gatatu. Mu ncamake, Leonidas Hatungimana niwe Murundi wa mbere yabwiye Nkurunziza ko atari kuriwe kwitoza ubwa gatatu. Birumvikana ko Nkurunziza atari gushinga umugambwe umuntu yiyumvira gutyo. Muri ntwarane 2015 Leonidas Hatungimana yagiye imbere y'abandi bategetsi bava muri CNDD-FDD mu gushira umukono ku rwandiko rwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Amaze gusinya vyatumye abandi benshi basinya baca bitwa abafronderi, barirukanwa no mu mugambwe. Ivyo yabikoze kandi yaramaze gutumwa ko mwiperereza, arasambishwa bikomeye, aranaterwa ubwoba. Muri 2015 yahavuye aronderwa rwose ngo yicwe, aca arata arahunga. Leonidas Hatungimana n'umwe mu bategetsi bake ba CNDD-FDD atigeze yerekana inyota y'ivyubahiro n'amatungo. I Bujumbura ni kenshi yaboneka yigendera n'amaguru, ntiyigeze yemera kugendana n'abapolisi canke abasirikare bamucungera ubuzima. Yari umuntu ashobora kuganira n'abantu bose kandi akavuga neza ico yiyumvira. Nta matungo adasanzwe yigeze agira. Ikindi noshingira intahe nuko nigeze ndamwumvamwo urwanko rwa Petero Nkurunziza. Inshuro zose twaganiriye yarambwiye ko atemera na gato amanyanga y'ubutegetsi bwa Nkurunziza, ariko nk'umuntu ntiyigeze yanka Nkurunziza wenyene. Leonidas Hatungimana n'ubu ntadohoka kuco yemera, aguma ahagaze ku kuri azi. Muri Ruhuhuma 2022 ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwashize ahabona urubanza rw'amanyanga rwamuciriye gupfungwa ubuzima bwose, kunyagwa amatungo yiwe yose, kutazosubira kuronka akazi mu Burundi mu kiringo c'imyaka 20. Leonidas Hatungimana ntiyigeze aburana, ntiyigeze anahabwa ivyo yagirizwa. Kuwa 23 Ruheshi 2022 umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yasohoye icemezo kivuga ko urubanza rwa Leonidas Hatungimana ruzosomwa kuwa 30 Ruheshi, naho nyene ntirwasomye,
ariko izo nyandiko zo muri Ruhuhuma 2022 zivuga ko urwo rubanza rwaciwe ku wa 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2021. Hatungimana avuka mu ntara ya Cankuzo, aba muri kimwe mu bihugu vya Buraya.